nina baba asiyeshindwa na kitu, ahadi zake ni tofauti sana na za watu. Nitwa Ndereyimana Eddy cyangwa se Diana Eddy zina kubuhizi. Ndi umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana, ego hama nsengera mu rushengero Université de David iri mu Nyakabiga, ego. Mfise amatariki cyangwa se umwaka nyezina, ariko ndibuka ko nakuze ndabikunda nabyisanzemo, ama gusa gutangura kubifata nk'ubuzima kubikorera ko cyane byabaye mu 2015 kuduga. Uretse ko gospel umengo nta mudiho ifise bwite, ariko ndakoresha imidiho yose ihari nkayikishamwe ubutumwa bwiza. Oya, sinibaza ko nobyita gutyo. Inspiration ziza umwanya wose, igihe cyose zishakiye, ikintu cyacyo cyose kirashobora kuminspira, ariko cyane cyane gose ndibaza gose cyane ku bintu byerekeye ubwami, mvuge ubwami bw'icyongereza niho byo cyabifata sens, ego. Shizemo nizo maze gufasha abandi, zirashobora kuba zirenga 10, mugabo iziwanje bwite ni indirimbo 5. Nobambeshe nta ndirimbo yanje nimwe nkunda kurusha izindi. Ndakunda zose, rero noca nasanga ngize cocktail ndagira mixage. Nibikunda, okay. Neseye kukumenya sinakosheje, naratomboye sinahushije, naratoranijwe ubundi wawe, ubuntu bwawe buramagije, jewe ndicabona cy'ibyo ukora, narakunzwe, jewe narakunzwe, na Yesu, ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga. Agerageje. Oya.
bo twebwe turapanga hama Imana niyo izi ibikwiriye, rero uwo mu ndoto zanje n'umwe Imana yanteguriye. N'ubu bikingoye na kimwe kizokwigira cyoroha sinibaza, mugabo hari ibintu bimwe bimwe de base gutahurwa, guhabwa ikibanza kwanza nyene kugira ngo abantu bizere ko akantu kangana na jewe, amataye n'ibiki n'amaryari y'abajene benshi bavyononye, nkacanza kandi nanje ndakandi kajene, umva byari bigoye gutahura umuhamagaro w'iwanje même si nari mfise ibyo navuganye n'Imana. Yego ibyo byari bigoye cyane. Itesa izo nateguye zose ntibagirwa mu buzima bwanje. Yego ibyo maze gutumirwamo zose ngenda mbitse souvenir nziza. Imwe kabisa ndayibuze, ni zose ngo ngenda mfise inahe kanaka, rero ca bingora gutora mwimwe. Urugero rwa gospel hano mu Burundi uno munsi ndashobora kuvuga ko rushimishije, nubwo hakiri ibintu byo gukorerako, ariko mwe ntibisa nkuko byari bimeze. Umva hari intambwe byateye, ndavuga mu ma studio ubu basigaye ari meza, abanyamuziki basigaye bikorerako bakameliora uburyo byakorwa kera, ubwanditsi busigaye nabwone buryoshe kumva. Ego ibindi nabyo ndizera ko Imana izobikora. Ngihiye bigoye mu bindi byose, jewe kenshi ndumviriza bose kabisa, ndafise icyo ndabakurako bose, ariko cyane gose ndishobora kwirengagiza ko hari abantu babitanguye baraducira inzira, baratuma uno munsi tubikunda tuguma muri uno murongo. Ndavuga aba Apotre Apollinaire, ba Dudu, ba Fortran, ba David, mu migwi ba Redemption Voice, n'abantu bagiye batuma tubikunda, ba SMS, n'abantu vraiment je nakuze numviriza ndaba, mugabo ku kintu cyo gukunda umuntu umwe noba mbeshe, bose ndabakunda, gusa bajya baraducira inzira, baratumurikiye, umva nuko. Bikunda bose twogiranye, ndifuza ko umuntu wese afise ico aterera mu bwami, twoshira hamwe ingufu zacu tugatanga ikintu, rero umwe nawe uhari. Mbere mu Bible nkunda jewe, sibyo ko ariyo verse nahawe iri muri Habakuki 1:5. Umugabo amaverse ni menshi cyane nkunda, mugabo iyo Habakuki ivuga gute? Ngo haguruka utereze amaso ari imbere, kuko mu gihe cy'iwawe nzokorana nawe ibintu by'ubuhizi utazokwemera niyo uzobibwirwa.
nibaza ko bazita ko zisa ni kubera ko zivuga umuntu umwe, ni wa muntu aguma agaruka, message ni imwe, ni ubutumwa bwiza baguma bavuga Kristo canke Imana. Rero Imana nihinduka gute twoca duhindura natwe uko tuyivuga, iguma ari ya yindi, message nayo iguma ari ya yindi. Ico kibazo naba nacumishe cane indoto y'ibisazi. Sinzi vraiment ico baba bashatse kuvuga mugabo ni byinshi cane, ni byinshi. Byinshi sinzi ico ubusazi cari co muri ibyo byose, mugabo byose umengo ni byiza. Ndakeneye kubona amasale meza, umuntu arondeye abantu aho ashira abantu 200 aharonka hakwiranye n'200, ashaka igihumbi akabaronka sale nziza, urumva nziza. Yego tutagisubira kwizera sale imwe, mwino dufise sale imwe cyane muri gospel dukunda, atari kuri Odeon ngo nta concert ukoze. Rero ndifuza kubona ibyo bintu, amasale, ndifuza kubona umunsi umwe basi tugiye muri stade abantu bose bugaye imiryango bagiye guhimbaza Imana, duhuriyeyo twese, abagatolika, abamizilima, ababudiste, twese siko duhimbaza Imana. Mu kuririmba nibyo nkora cyane mu buzima bwanjye busanzwe, no kuririmba no kuvuza ndabyite gutyo, ariko utu business nyene tu murabizi byo mu gisagara. Nabafana mfise nico kibazo, ndafise umuryango rero uwo muryango nyene abo bantu bumva ko bonyizera, kuko je ndizera ko umufana ni wa muntu atakintu ukoze ntari kumwe na wewe, mugabo umuryango ni wa muntu niyo atacu ufise afise no ico afise ashaka kuguterera. Yego byashaka gushika indirimbo zigahera zikuma petetre, mugabo uri umuntu w'umuryango ucuvuga ati je ndafise indirimbo vraiment wumva wo iririmba, hama umva umuryango dufise mission imwe twese, mugabo umufana areka je mpambane hama ndamuzanire. Umva je ndafise umuryango, abo rero bantu b'umuryango iwacu ndafise concert vuba cyane mu itariki 26 z'ukwa gatatu. Yego kwa gatatu ni inde hajya mu Kirundi, nzero ruhuma ntwarane, kwa gatatu muri 26 ntwarane Kirundi. Rero izo bari concert nziza cyane, nzoba ndiko ndashira ku mugaragaro album yose irimo indirimbo 12 z'ubwiza. Ndifuza kubabona mwese atanu mwavuyemo. Yego. Okay, indirimbo yindi kandi Igiswahili narimbye Kirundi cyane. Nina baba asiyeshindwa na kitu, ahadi zake ni tofauti sana na za watu. Kila kukicha na uona mkono wake, amesema tuniacha hata kama wote waniache. Ni baba yangu sitomwacha mie, ye ni vyote kwangu, najua hatoniacha na yeye. Siga mvuze nuko hejuru y'ibintu byose, hejuru y'ibyo dufise, hejuru y'ibyo tubona, hejuru y'ibiriho n'ibizoza, hariyo kibirengeye, hari Imana.
uyizeye urakira.